Donald Trump yahaye amasaha 48 igihugu ca Iran kubacuguriye umuhora wa Hormuz batabikoze bakibonerako. Intambara hagati y'ibi bihugu igeze ku munsi wa 23 kandi uko imisi hera niko bikomeza kuja ku rundi rwego. Muri ino ndi ku munsi wa gatatu Israel yarashe uruganda rwa gazi ya Iran Safe Pulse Gas Field ahava ibice 70% by'amafaranga abesheje igihugu cabo, rukaba kandi rwari uruganda rwa mbere runini mu bijanye n'ivyagaze ku isi yose. Ibi byababaje Iran nayihitira uruganda rwa gaze mu gihugu ca Qatar, urunago rukaba rwatanga ibice 20% vya gaze yose ikoreshwa ku isi. Ibi bikimara kuba mu bihugu byinshi vya Buraya igiciro ca gaze cyahise kiduga ku bice bigira ku 35%. Ibihugu birakoma induru na Amerika irikanga. Donald Trump ati Netanyahu nari namubujije kurasa hari ahantu ariko ntiyumva. Hari gihanyuza mbwa akora ibintu nanje nakunda. Mu gihe benshi batuka Netanyahu bakamufata nka shetani, umuntu mubi, mwijambo giwe ryo kwigenekereza rya 19 ntwara ntiyagize ati namwe mureke kwigira impumyi. Muri iyi si turabizi ko kuba umuntu mwiza, umuntu yiyoroheje atanahamye bikushikana. Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan, because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today. Yagereranije Yesu Kristo uyicisha bugufi na Genghis Khan, ingwanyi ikomeye y'ubwami bwa Mongol. Ariko uyu nyana hayinguvu abona ko kwicisha bugufi ataco bimaze mu isi y'ubu, ni wari karataka ko Iran yahinduye ibigwanisho ahubwo irikira koresha amamisira atemewe mu ntambara, zimwe zigera mu kirere zikimanyura mu tumisire twinshi. Ati rero zino misire ziriko zirica abasivile ba Israeli, ati Iran ikwiye guhagarikwa. Abasesanguzi benshi babona ko Netanyahu yahenze Donald Trump amukwegera mu ntambara itari ngombwa ko Amerika yisukamo. Muri video reka turabire hamwe ico Amerika kirahomba muri iyi ntambara n'ingaruka bishobora kugira ku bwami bwabo, ubwami buyoboye isi y'uno munsi. Mpereye kuri rya jambo Netanyahu yashikiriza ati ukwicisha bugufi ntaco bimaze mu isi y'iki gihe, ahubwo inguvu nizo za mbere. Iran nayo iri kubibona, yiza kubifise ikigwanisho roho nyanganda. Amerika na Israel ntibari kuyigenza ko nkuko bari kubikora, bari kuyubaha nkuko bubaha ibindi bihugu nka Korea ya ruguru, Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu bitunze ibigwanisho roho nyanganda. Iran ntiyigeze ishaka gukoresha nuclear mu bijanye n'igisirikare, ahubwo bari bafise programme nuclear ya gisivile. Ariko no munsi barabonye ko uko bigenda kose bakwiye gutunga ikigwanisho roho nyanganda mu ntumbero yo gutinywa no kubahwa n'ibindi bihugu nka Israel na Amerika. Uno munsi Iran iri kubahombera bikomeye. Basambuye amabaze militaire yabo menshi, bica bakuru bakomeye uhereye kuri Ayatollah Ali Khamenei. Basambura inganda za petrole na gazi na tirere zabinjiriza amafaranga menshi, gushikaho Donald Trump na Netanyahu bavuga bati twarahejeje intambara, twarayitsinze, Iran nta nguvu igifise. Ariko mu gihe babona ko bariko baratsinda intambara, hari ikintu bashobora kuba bariyo bagije. Ubu n'umuhora wa Hormuz, abahinga bavuga ko umuhora wa Hormuz ari kigwanisho roho nyanganda mu bindi ahantu hacishwa petrole na gazi na tirere igera ko bice 30% by'ikoresho ku isi yose. Umuhora wugagwa ubutunzi bw'isi bukaja mu kaga, ibihugu byose bigakoma induru ati nyabo nivyo mufyina ni mufyinire kuri Hormuz. Donald Trump yarazi ko ibihugu bigenzi bizomufasha kugura Hormuz, ariko bararahiye uhereye ku Bufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, ibihugu byose bya Buraya, Australia, Japan baramurahiye bati iyo ntambara ntayo twisukamo. Twibuke ko Iran yatanguye kurasa ibihugu byose bishigikiye Amerika ihereye ku biri mu kigobe. Iyi yari gasopo ya Iran yavuga ko atuzivanga muri iyi ntambara wese azotubona.
iki gihugu caraye kinerekanye ko gishobora kurasa no kure yaho, haba mu bihugu vya Buraya, i Paris, Berlin, i Londres, hose bashobora kuharasa. Ibi bavyerekanye igihe barasa ikirindiro c'abanyamerika n'abongereza Diego Garcia kiri hagati y'imibahari y'abahindi kilometero 4,000 uvuye i Tehran. Ibi vyakanze isi yose babona ko noneho Iran ishobora gukora ibintu atanumwe yari yiteze. Donald Trump rero amaze kubura igihugu na kimwe cyo mufasha kugura Hormuz, byaramubabaje abwira ibihugu vya Buraya ati namwe nimwagiye ikibazo nimuze munyiyambaze. Murazi ko Amerika yabafashije byinshi ibicishije muri OTAN, none ndaberetse akantu gatoya mwofasha, akantu gato ko kugura Hormuz, mbere namwe niyo myidogo yo kubura petrole na gazi gahera ariko muranze. Donald Trump yarashavuye mu nyuma agira ati mbere Amerika nta n'ubufasha bwanyikeneye, nimyirekere tuzobyifasha. Mu nyuma mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa 20 ntwarante, Donald Trump yagize ati Hormuz twe nta niyo dukeneye, ikeneye ibihugu by'Uburaya na Aziya, Korea, Japan, Ubushinwa nibo bayikeneye, twe ntayo dukeneye. Rero niba ahubwo bakwiye kugira ico bakoze kuri uyu muhoro wa Hormuz. Use the strait. We don't. The United States. We don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. Mr. President. Muraka gashavukiwe kandi yabaye nk'uvunira akagohe Europe, amera nk'ubereka ibyabaye kuri Ukraine ko nabo bishobora kubashikira maze bakiyambaza Amerika. Donald Trump yagize ati murabizi President Putin natinya Europe ahubwo atinya Amerika itwagwa na jewe, ntabwo banambafise ku bihugu by'Uburaya. Afraid of Europe, he's afraid of the United States of America, is led by me. There's no fear of Europe. Benshi bavuga ko icyababaje Donald Trump suko Hormuz yugawe gusa, ahubwo nuko hari amato yemerewe kurengana n'ayatemerewe. Nk'akarorero amato y'abashinwa ararengana kuri kwamye. Benshi babona ko Amerika iri kirahahombera kubera ko butuvugana gaze na petrol ica muri Hormuz iri kugurishwa mu mayuan, ifaranga ry'abashinwa ibishobora gushira ku iherezo system ya petrodollar yari itungishije Amerika. Niyo byashika Hormuz kugurugwa, benshi babona ko gaze na petrol izokomeza gucuruzwa mu mayuan kubera ko ibihugu byo mu kigobe nta na kimwe bizoba bibona cotuma bagurisha petrol yabo mu madolari y'abanyamerika. Amerika yarabahemukiye. Ubwa mbere bumvikanye ko petrol yabo yogurishwa mu madolari y'abanyamerika, nabo babizeza umutekano, ariko byaraye bibonetse ko Amerika atashoboye gukora mu gutabara ibihugu byo mu kigobe mu gihe byo babitewe. Qatar yaratewe, Amerika ntiyayitabara. Arabia Saudite yaratewe, Amerika ntiyagira ikikoze. Ndetse n'amamisira mwamwe ya Iran yasamwa n'ubwirinzi bwite bw'ibi bihugu, Amerika taruhara na rutoyi bigizemo. Byarabonetse ko baze militari z'abanyamerika ziri mu kigobe atakintu zishoboye ku mutekano w'ibihugu byo mu kigobe. None ni yihe nyungu kuri bino bihugu kugurisha petrole yabo mu madolari? Ibi nivyo Amerika iri kiratinya gusumba ibindi byose muri ino ntambara. Uno munsi tuvugana imiliyaridi 23 z'amadolari y'abanyamerika aramaze gukoreshwa muri iyi ntambara ku ruhande rwa Amerika. Abahinga babona ko Amerika itegereza gutegekanya n'imiburi miliyaridi 200 y'amadolari y'abanyamerika ibintu bitari byateguwe. Ibi rero biriko bishira Donald Trump mu kaga n'umugambi wiwe w'aba Republic. Ico Iran iri kirakora no gutevya intambara nubwo bazoyitsindwa, ariko izokore ku nyungu za Amerika ku buryo bazicuza impamvu bayishoyemo. Mu mwaka wa 2028 Amerika ifise andi matora. Uko biri kose ibi ntibizohira umugambi w'aba Republic, bazobagiriza guhubuka kwabo kutagira leadership nyayo n'amanyanga ya Donald Trump yizeza amahoro isi yose mu gihe c'imyiyamamazo, ariko akaba ari wateje akaga kadasanzwe gasumba nakatejwe na COVID-19. Ingaruka mbi z'intambara zaramaze kwibonekeza. Imbere y'iyi ntambara akagunguru ka petrole kagugwa amadolari 100,
ariko mu ndwi zitatu zonyene kamaze kugera ku madolari 130. benshi batinya ko gashobora no kugurishwa amadolari 200 ibitari bigere bibaho mu mateka y'isi. ariko rero hari benshi bavuga ko akataraza kari mu nyuma. Irani yugaye umuhoro wa Hormuz, ariko harababona ko ishobora no kugara umuhoro wa Bab el Mandeb, ukaba ari umuhoro uhuza ikiyaga gitukura ikigobe ca Aden niba hari y'Abahindi. uyu muhora uri ku bwinjiriro bwa Canal de Suez uhuza Europe na Asia utarinze kuzunguruka Afrika. hano hacishwa ibice 10% vya petroli yose ikoreshwa ku isi. mu gihe Irani naho yohugara ibikije ku muharo fatwa nk'iterabwoba w'Abahuti muri Yemen, isi yoronka uruhombo itigeze igira inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. inganda nyinshi zohagarika ibikorwa, ibicuruzwa bikabura, ariko n'ubundi system izoguma ari yayindi. amato y'abagenzi ba Irani azorengana, ariko ayabansi babo nayo yugaranwe. mu gifaranga ry'Ubushinwa rizoba ririko rirafata ikibanza kinini mu bucuruzi mpuzamakungu, idolari ry'Abanyamerika rizoba ririko rirapfa ibizoshobora gushira ku iherezo ubwami bw'Abanyamerika bumaze imyaka 250. wakoze kubana nanje muri no video. Fyonda like na subscribe.